Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV igushikiriza amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'indwi w'igenekerezo rya 28 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Ico utegerezwa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe. Nkawe uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho uherereye. Wowe uri mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo ndagukengurukiye cane nanaguha mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye n'aho uherereye, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nyene mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania, mu gihugu kibanyi ca Kenya ndetse no mu gihugu kibanyi ca Uganda. Mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata ca politike, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Hama vyose uko vyakabaye ikabibashikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko imbonerakure zasubiriye guhayagizwa ziranaronderwa. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye kuri uwu wa gatandatu yarahayagije uruhara rw'imbonerakure n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, mu gucungera imbibe z'igihugu ciwe. Evariste Ndayishimiye yanazisavye mbere kurwiza ibikorwa vyo gukizura mw'ijoro hakabona ko ahari Imana na Shetani ariho ibiri. Hari mu birori vyo guhimbaza isabukuru igira indwi y'umunsi wahariwe imbonerakure. Ibirori vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu bumanuko bw'Uburundi. Umukuru w'igihugu c'Uburundi yararindiriwe cane co kimwe n'ijambo ryiwe. Yarashimagije uruhara rw'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD mu gucungera imbibe z'igihugu. Igihugu kiracungerewe kuko turafise imbonerakure. Uwutavyemera azoze kuvogera imbibe azokwibonerako. Uko akaba ariko vyatangajwe na Neva imbere y'imbonerakure, abana bava mu miryango ifise abanywanyi ba CNDD FDD, abategetsi b'igihugu, abaserukira CNDD FDD hamwe n'abaserukiye ibihugu vya Afurika. Ikenerwa ryabo. Muri iyo mvugo nyene kandi avuga mu rurimi rw'ikirundi, umukuru w'igihugu Ndayishimiye yarikeje kubona imbonerakure zikizura mw'ijoro, aca zihamagarira kurwiza uko gukizura. Imbonerakure zirashobora gucungera akantu kose gasohotse imbibe, nta n'umwe ashobora kuzica mu ryahumye. Ndabasavye kubandanya muri maso kuko ahari Imana na Shetani niho abari. Imbonerakure idakizura mw'ijoro ntibikwiye kwitwa iryo zina. Imbonerakure y'ubwoba ntibikwiye kwitwa iryo zina. Uko akaba ariko umukuru w'igihugu c'Uburundi yashimangiye. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ubumwe bwa Buraya. Kubw'umukuru w'igihugu c'Uburundi, Leta zunze ubumwe za Amerika n'ubumwe bwa Buraya baracafuje ishusho ry'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, kuko banse ko Uburundi buvogerwa kandi bananka ko haba igandagurwa ry'abarundi. ONU, ubumwe bwa Buraya n'ibihugu bimwe bimwe bacemera ivyiyumviro vy'abakoroni baracafuje ishusho ry'imbonerakure mu mwaka w'ibihumbi 2016 kuko zanse ko abicanyi bagandagura abarundi, barananka ko Uburundi buvogerwa. Uko akaba ariko uwo yahoze ari umugwanyi yashimangiye. Twibutse ko ONU yari yise imbonerakure inkorabara ndetse n'igikoresho c'ubutegetsi bwa CNDD FDD bukoresha mu gucinyiza abandi. Uruyeri. Kubw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, imbonerakure ikenye ntiyategerezwa kubaho mu gihugu gifise ubutunzi kama. Tubiri tuvurana ubupfu. Turahiriwe kuko narashoboye guhagarika ubusuma bw'amatungo kama yaja mu bindi bihugu hatararengerana. Ubu tugiye gutangura guhingura ayo matungo kama twebwe nyene. Turashoboye kwibeshaho. Uko akaba ariko yabwiye ishengero ry'abantu warongoye igihugu gikenye kw'isi, aho ishirahamwe rya leta rijejwe gutanga amazi n'umuyagankuba ridashobora gutunganiriza abakiriya bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'akarorero. Ubutegetsi bw'imyaka yose.
Umukuru w'igihugu yaranezerejwe n'uko hari abana bato bato cane muri ivyo birori. Abana bava mu miryango ifise umunywanyi wa CNDD-FDD babita ibiswi vy'inkona. Ndanezerewe cane no kubona ibiswi vy'inkona ngaha. Bisigura ko muriko murategura abazobasubirira kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu abo nibo bazoragwa ubutegetsi. Mwebwe muzoba mwamaze gusaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine. Uko akaba ariko yaryohereje uwo amajambo yiwe yashimagijwe n'abanywanyi b'uwahoze ari umuhari w'abaroberi. Umukuru w'igihugu Neva yarashimiye cane imbonerakure zasubirijeho gukora defile ya gisirikare neza nk'uko yari yabibategetse mu mwaka uheze. Ubaye umwaka w'indwi umugambwe CNDD-FDD uhimbaza umunsi wahariwe abanywanyi b'umuhari w'imbonerakure. Nta wundi mugambwe wemerewe kubikora n'iyifise amamuko amwe n'uwo wahoze ari umuhari w'abagwanyi. Ibihugu vyinshi vyararungitse ababiserukira mu birori vyo kuri uwu wa gatandatu canke birungika ubutumwa bwa gicuti canke bwo gukeza uwo mugambwe. Nayo mu bindi kandi i Musigati hatanzwe itegeko ryo kurandura amahegitari 50 y'ikigazi. Intwaro yafashe ingingo ko ata gikaju na kimwe kizosubira guterwa mu myonga yo muri komine Musigati yo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi. Ico giterwa gitegerezwa gusubirizwa ibindi biterwa mbumbarugo ku bw'abarongoye intara. Abafise iyo mirima y'ibikaju bavuga ko bababaye. Abajejwe intwaro mu ntara basigura ko bagomba kugwanya inzara ibangamiye imiryango i Bubanza. Hategerezwa kurandurwa ibikaju vyose mu myonga yose y'Imusigati haterwe ibigori, ibiharage n'ibindi biterwa mbumbarugo. Uko akaba ariko vyashikirijwe na buramatari wa Bubanza mu nama yagirishije muri komine Musigati. Vyose hamwe ni amahegitari 50 y'ibikaju hazorandurwa, kandi ingingo yagiye mu ngiro igitangazwa ku bw'abanyagihugu. Intwaro muri komine yaciye itegeka imbonerakure n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gushira mu ngiro icavuzwe. Baratemye, bararandura, baraniba imirima myinshi y'ibikaju mu myonga ya Nyamugerera. Uko akaba ariko ababibonye bavuga. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza nawe yaciye abisonga. Ntibatahura ko igikaju cimbuka rimwe rudende ku mwaka, ibindi biterwa birimbuka kabiri n'imiburiburi. Mbere amafaranga ava muri ico giterwa akoreshwa mu guharika. Iyi ngingo ni ntabanduka. Uko akaba ariko Alexandre Ngoragoze yamenyesheje. Umufundi w'indimo muri iyo komine akaba avuga ko iyo misigati igiye kuzorimwa mu yandi mazone no ku yindi mitumba ikanye. Abanyagihugu bakaba bavuga ko hari ingingo itiyumviriwe ko. Bavuga ko igikaju catanga amafaranga cane. Amahegitari 200 y'imisigati haratanga ibihumbi 350 mu mafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga arakwiye kugira ngo ukore urudandazwa rutoya rutunga umuryango, rukagira n'akamaro ku butunzi bwa komine. Uko akaba ariko abo barimyi bo babibona. Nayo mu bindi kandi hari imvura itakigwa, akaba ariyo mpamvu umwimbu w'ibiharage ushobora kugenda nabi mu mwonga. Aho ni mu ntara ya Ruyigi. Nk'uko tuvyiganirwa n'umukurambere yitwa Ciza Zakariya w'imyaka 90 wo ku mutumba wa Rutimbura wa komine n'intara ya Ruyigi, ihindagurika ry'ibihe ryahinduye ibitari bike mu vyari bimenyerewe. Yemeza ko igihe yari umuyabaga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo inani hari imvura yagwa, ubu hatakibona. Mbere n'uyu mwaka itigeze igwa. Yemeza ko hari imvura ifise amazina hakurikira itarabonetse. Ubwa mbere hagwa intsindagira bigega, igwa mu kwezi kw'indwi abimbura bahejeje kwegeranya umwimbu. Ikagwa mu kwezi kw'indwi ibiharage, ibiyoba be n'amasaka vyegeranijwe. Hakurikira igihungurabayi canke igihungura bebe, ari naco gitanguza irima ry'agatasi kuko ayo mabayi canke imibebe ica itosekara abarimyi. Hari imwe mu mirima itarimwa iyo mvura itaguye. Imvura ya gatatu bayita imeresha muyonga. Iyo nayo yagwa igenekerezo rya 15 Myandagaro. Iyi rero yagwa kugira imereshe imiyonga maze ibitungwa bihatorere akoyoko. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwo bwoko bw'imvura uko ari butatu ntibwigeze bugwa mu ntara ya Ruyigi, kandi bibigize ingaruka
ku biharage vyatewe mu mwonga, ahatari hake bikaba vyumye, mbere abarimyi bakaba bihebuye ko umwimbu ushobora kuba muke. Iyindi ngaruka iri ku bitungwa, aho aborozi bidoga ko ubwatsi bwabuze kandi butanafashe.